jewe hagize aho mbona ko I can do it by myself. That's why navuye muri Bantu Bwoy. Uravuye muri Bantu Bwoy. Iyo management tanguye abantu baravuga ati turi kumwe n'uyu muntu kuno tukababona. Kubera iki kudamagara Fizo na Kimana Stein kujya abamenyesha makuru twamye tubabona muri kumwe mu bitiramo cyangwa handi ngo mudusezere neza cyane. Like professionally njewe naricaranye na management yose. Turasezerana before yuko n'abantu bose babimenya. Jewe nije narindiriye at the right time yo kubishira out, like nkabwira abantu ko navuye, but like novuga ko tutashatse kubigira uko kubera ko niyo nigihe njayo ndibaza benshi babibonye hasohotse kokota. Baby killer your favorite. Boy dramatic, yeah. Madam, yeah. Kitty got the lockdown for the snow. Hello bakunzi ba Sky Media TV, bakunzi ba Sky Media Burundi, nizere ko mumeze fresh. Right now unyumvise kuri microphone ucumenya yuko ndakuzani update utazokwigera usanga ahandi. Uno musi rero kumeza, dufise iki? Uno musi kumeza dufise inkuru y'umuririmbyi Dramati. Ni Dramati amaze imisi myinshi cyane muri Bantu Bwoy. Ni Dramati ubona ko yakoze amateka menshi muri Bantu Bwoy. Ni Dramati ubona yuko ku musi wejo navuga ko yasohoye indirimbo nziza cyane, indirimbo yise Madam. Ariko rero no munsi Dramati cyaje kudutangaza mu gatondo kare juno munsi nabibonye ndi mu bintu byinshi ndavuga ati ibi bintu negerezwa kubisangiza abanywanyi ba Sky Media. Ni inkuru ya novuga yuko yatangaje abantu benshi, aho Dramati yazindutse yandika kuri Insta story yiwe avuga ati bakunze rero banje n'abakunzi b'umuziki ndundi, bye bye Bantu Bwoy. Dramati rero ntakibarizwa muri Bantu Bwoy, bye bye Dramati muri Bantu Bwoy. Mu butumwa rero yacishije kuri Insta story cyangwa se kuri Instagram yiwe yanditse ati numubabaro mwinshi nagira fate akanya menyesha abakunzi banje n'abakunzi b'umuziki ndundi ko ntakibarizwa muri Bantu Bwoy. Nkabashimiye uwo muryango na buri umuntu wese yashigikiye mu rugendo nagiranye n'umwami w'umuziki wo mu Burundi Big Fizo n'abafana biwe. Urumva yuko rero Dramati arabandanya avuga ati ndongeyeho nakaryo ko gushimira byimva mutima Kiman Edit Stein na team yose ya Bantu Bwoy. I will miss every one of you. Gira ngo rero mwavyumviye ni Dramati yashize kuri Instagram yiwe ati numubabaro mwinshi nagira mfata akanya menyesha abakunzi banje n'ibindi bibandanya ati sinkiri muri Bantu Bwoy. Kandi undura rero ni interview yashoboye gukorana na Jitikaye avuga ati jewe kabisa bye bye. Jewe hagize aho mbona ko I can do it by myself. That's why navuye muri Bantu Bwoy. Uravuye muri Bantu Bwoy. Iyo management tanguye abantu baravuga ati turi kumwe n'uyu muntu kuno tukababona. Kubera iki kudamagara Fizo na Kimana Stein kujya abamenyesha makuru twamye tubabona muri kumwe mu bitiramo cyangwa handi ngo mudusezere neza cyane. Like professionally njewe naricaranye na management yose. Turasezerana before yuko n'abantu bose babimenya. Jewe nije narindiriye at the right time yo kubishira out, like nkabwira abantu ko navuye, but like novuga ko tutashatse kubigira uko kubera ko niyo nigihe njayo ndibaza benshi babibonye hasohotse kokota. Ni exclusive rero novuga ati Dramati murabona yuko yagiye arakora byinshi cyane, yagiye arakora indirimbo nyinshi cyane ari muri Bantu Bwoy. Ni rebo novuga yuko yoba yaramufashije imukura imushira hariya. Abarundi benshi barabizi. Dramati rero ubu akaba yamaze kwisezera, akaba sezereye irebo y'umuryango wa Big Fizo na Madam wiwe Kiman Edit Stein. Ni Dramati rero amaze gukora indirimbo Madam imaze kurebwa n'abantu bashiki 30
yani Dramati avuye muri Bantu Bwoy afise aba abone bashika ibihumbi hafi 15. Yani Dramati yakoze ama hit menshi, ni Dramati hitmaker w'indirimbo nyinshi nka Your Man, Carolite. Dramati yakoze Gumaho azikorera muri Bantu Bwoy. Ni Dramati novuga yuko uyu muryango wa Bantu Bwoy wari waramubanye, kuko ushoboye kuraba Dramati yoba yasohoye indirimbo zitatu gusa ari muri Bantu Bwoy. Imyaka ni 3, ni indirimbo zibiri gusa, imyaka 3 irakwiye ni Dramati rero ubona yuko atasohora indirimbo ku gihe. Eske vyava kuri rebo canke ubu Dramati yagiye gukora career solo yiwe azokora gute? Tumitege hiki na bujya mubona yuko numuririmbyi kabisa kwandika, ni umwana afise talent uvuga yuko iteye ubwoba, yaba muri hip hop yaba muri R&B. ni umwana avuga ati ebana aracafise kazoza. Rero Dramati tumwitege hiki. Eske ni Bantu Bwoy yari mufatiye amaboko mu mugongo yatuma Dramati adashobora gusohora ibintu byinshi ku gihe, canke se n'ubunebwe? Rero ibi nivyo tugiye kuraba inyuma yuko Dramati avuye muri Bantu Bwoy. Rero abafana bo Bantu Bwoy ati bye bye Dramati, bakaba musezeye basanze Kirikou na Double J. Ariko sinzi ingorane amarebo yo mu Burundi afise kabisa, sinzi amarebo yo mu Burundi ingorane afise. Ya mu bindi bihugu rero kugira ushobore kuva mu rebo ko nyene ni ibintu biba bitagoye, ngira ngo mwarabonye Harmonize ashobora kuva muri Wasafi, mwarabonye Rayvanny ashobora kuva muri Wasafi. Harmonize yari 1,600,000, Rayvanny ari umuriyaridi w'amafaranga. Ariko Dramati uno musi avuze ati ndavuye muri Bantu Bwoy. Eske bari bafitanye contract? Nimba contract yari hari Dramati yoba yarishe cyangwa se n'ibintu tutazi. Rero ndakubwira ati ntiwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Ni kukandi kanya no kundi munsi mwari kumwe na amigo Amin Chaga the Classic. Kukandi kanya, bye bye, ciao ciao.